Asansiyo ni umunsi mukuru w'iyurira rya Yezu Kristu mw'ijuru. Uyo munsi ukaba ushika inyuma y'iminsi 40 Yezu Kristu azutse. Umukirisu kwigina Asansiyo ni ukwigina kuzoja mw'ijuru iyo Yezu yagiye, nk'uko bisigurwa na Dieudonné Niyibizi, padiri mukuru wa paruwase Mutima w'Ubwitonzi. Umunsi mukuru wa Asansiyo ni umunsi mukuru w'iyurira mw'ijuru rya Yezu Kristu, umukiza wacu. Akaba ari umunsi ugira 40 nyuma ya Pasika, umunsi aho abakirisu twigina n'akanyamuneza kenshi ko umukama wacu yuriye mw'ijuru. Umunsi w'agahimbare kuko haheze iminsi 40 azutse, Yezu yariyeretse abiwe. Aramara iyo minsi 40 yose aza arabiyereka kugira ngo abakomeze mu kwemera, ubwa mbere babone ko yazutse, bareke gukekeranya, bareke kwibaza ko yagumye ku rupfu rwamugumije, ahubwo bategere ivy'ukuri ko yarusinze. Amaze kurutsinda akabiyereka, kwari kugira ngo bamaze gukomera mu kwemera baze babibwire bene wabo bavyigishe. Naho rero ku munsi umwe ariko arabigisha, bagiye babona uwo munsi nyine ugira 40, bagiye babona yurira mw'ijuru ari kumwe n'abamarayika. Yurira mw'ijuru rya Yezu ni yurira mw'ijuru, ni umunsi w'akanyamuneza cane, kuko avuga ati ndagiye kwa Data, ngiye kubategura ibibanza. Ubwa mbere nuko Yezu yuriye mw'ijuru, agiye nk'uwa mbere mu bapfuye, yuriye mw'ijuru, maze kuva uwo munsi abapfuye nabo bakazuranwa nawe, bakazukana nawe, bakazobana nawe mw'ijuru. Na kare yari bitubwiye ngo ngiye kubategurira ibibanza. Urumva rero ko umukristo yigina Asansiyo bariko arigina nawe iyo azoja mw'ijuru aho Yezu ari hamwe na se wiwe. Bwa kabiri, umunsi mukuru wa Asansiyo uratwibutsa yuko tutoguma kuri ino si nk'abantu badafise iyo bava n'iyo baja. Twebwe turi kuri ino si turi ku rugendo rugana mw'ijuru. Umunsi mukuru w'iyurira rya Yezu Kristu mw'ijuru na kanyamuneza ntangere ku mukirisu, kuko yibuka izuka n'iyurira mw'ijuru rya Yezu Kristu. Bivugwa na Ndayishimiye Gaudence, umukirisu akongera akaba umuhuzabikorwa mukuru w'imihari n'imigwi y'ubutumwa muri paruwase Mutima w'Ubwitonzi. Uyu munsi ni umunsi uhambaye, ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'akanyamuneza muri jewe mu bandi bakristu bose bemera umukama wacu Yezu Kristu. Ni umunsi ushika inyuma y'iminsi 40 duhimbaje izuka ry'umwami wacu. Urumva tuba tukiri mu bihe nyene vya Pasika, na kanyamuneza kuko ni ya ntsinzi ibandanya kwigaragaza. Yezu yarazutse, hanyuma arurira mw'ijuru. Na kanyamuneza kadasanzwe kuko ya ntsinzi irabandanya. Hanyuma icampimbaye cane nuko yatubereye akarorero, kandi akatwereka ko natwe tuzokurira mw'ijuru nkawe nitwamwemera, nitwamukorera. Ni umunsi rero w'akanyamuneza, ni umunsi umukristo atokwirengagiza. Jewe ni umunsi umpimbara cane, kandi kuko dufise wa muhango wiwe yaduze atwemereye tazodusiga turi imfuvyi, ariko agiye kudutegurira ikibanza kandi azoturungikira Mutima Mweranda. Asansiyo ikaba yigisha abakirisu kurindirana ukwemera no kwizigira mu kurindira igaruka rya Yezu Kristu.